Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'umutumwa Yakobo ku kigabane cyaho cya mbere kuva ku 13 gushika kuri 18. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo inyoshambi. Umuntu niyagenzwa ntavuge ngo Imana niyo ingenza, kuko Imana itigera igenzwa n'ikibi, kandi nayo ntawe yosha gukora ikibi. Ariko umwe wese aragenzwa n'ibyipfuzo byiwe bimukwega bikamuryosha, maze ibyo byipfuzo bimaze kurema birabyara igicumuro nacyo kimaze gushika mu butigu kikabyara urupfu. Nimureke kuzimira bene wacu nkunda, ingabirano nyayo yose ni ingabire ibushitse biva mu ijuru, bikururuka biva kwa Data yaremye icitwa umuco cyose, we aho ari hatigera haba amahindagu, ntihabe n'igitutu gitewe n'uguhindagurika kw'ibihe. Nk'uko yabishatse yaratwibarukishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'abambere mu biremwa byiwe. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Aleluya, amen, amen. Abana b'Imana cyari mu gitabo cy'umutumwa Yakobo. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo inyoshambi bana b'Imana. Twumve inyoshambi. 13 bavuga ngo umuntu niyagenzwa ntabwe ngo Imana niyo ingenza, ngo umuntu niyagenzwa ngo ntazavuge ngo ni Imana imugenza, kuko hariho abantu usanga bejo cyane se kwa mbere twariko turazirikana akamaro k'amagorwa. Rero hariho umuntu yumva ko ashobora kwiyumvira yuko Imana ariyo yamubwiye oba yaretse ngo akora ikibi, ariko ntabwo Imana ariyo iba yaretse umuntu ngo aje gukora ikibi canke ngo agire ibyiyumviro bibi byo gukora ikibi. Turabandanya, kuko Imana itigera igenzwa n'ikibi, kandi nayo ntawe yosha gukora ikibi. Ni nkaho nabisiguye ngo kuko Imana itigera igenzwa n'ikibi. Imana ntigera igenzwa n'ikibi. Iyo umuntu agiye mu kibi ni wenyene na shitani niza nibibi, ntabwo ari Imana. Shitani niyo yose umuntu gukora ikibi, kandi nayo ntawe yosha gukora ikibi. Imana ntawe yosha gukora ikibi, bana b'Imana. Ibyo kuvuga ngo Imana mbese ngo Imana ngo niko yabishatse cyane se, no, hariho ibintu abantu tubeshera Imana ntabwo yosha umuntu ngo nakore ikibi, cyane ngo umuntu ngo yiyorohereje ngo burya ngo Imana yari yabonye ko ariko byagomba kugenda. Oya, ntabwo Imana yoreka umuntu ngo niyice mugenzi we cyangwa agenda dobereze mugenzi we, cyane ngo aje mu busambanyi. Kubera hariho abantu baja mu busambanyi mu masengero, kuma ngo jewe nyene ngo ni cya 10 ndagitanga,
ngo none ngo ko ndakijanye batareka kugitotora ngo jewe namambwira Imana ngo icya 10 ndagiha Imana ukuye mu busambanyi ntabwo Imana yakibonye ibyo sibyo ntabwo Imana yosha umuntu ngo genda usambane uze gutanga icya 10 no kirorere hanyuma nubwo busambanyi buvemo canke ukore nyimba ari wo mwuga ariko wumve kuri kurabikorera satani ariko atari Imana ibiri atavye Imana iri kirabona nyene oya Imana ibibibona ahubwo umenye uti Imana iri kirabyandika ahantu ninabipfiramo ntatakamba Imana ngo ibinkize nzoja mu muriro 14 ariko umwe wese aragenzwa n'ibyipfuzo byiwe bimukwega bikamuryosha kirasobanutse ngo umuntu wese aragenzwa n'ibyiyumviro byiwe ngo bimukwega bimuryosha biramuryosha reka wa mugani nze nditanga kwa karorero iyo mbese nkibereye mu byaha cyangwa se igihe ntari mfise umugabo abagabo bantereta jewe nyene narashira ku murongo nkaraba ati uko biri kose nzokwihitiramo urya niwe mbona umutima wanje wishimiye kandi wanashaka akaba haza n'abagabo bafise amaproje meza yo kuvuga ati turapfunga impeta tubane mu mahoro tubane twapfunze impeta imbere y'Imana n'abantu mugabo kubera ko mubona ko atize canke kuko ndibuka ko ari gihe nawe aramvuga nujyanye atazi n'icyongereza yomfasha iki atatazonjana muri senaringi canke ngo tuje mu biramvugire canke ikete n'iryaza risomere ariko rero kubera umutima wanje ndyosha nkumva toya urya niwe sawa kandi afise uwundi mugore ntubona imbere yawe ingorane zihari ugiye kugwamwo ugiye kimwe cyocyo yego reka nivuge jewe kimwe cyocyo kushaka umugabo afise uwundi mugore ninjiye mu ngorane zituma mpura na mukebanje tugatukana canke turabana nabi canke nanje ndabona mukebanje kumbure yambaye neza yambaye igitenge gishasha kubwira umugabo naka waramuguriye mbese hari igihe uja no mwishari hari n'igihe n'umuntu w'umumama aja mwishari atazi ko ari mwishari wewe nk'umugenzi jewe umukebanje twarabaye abakeba mpaka ndabyara umwana mbere ndabyara n'uwa kabiri turi mwikeba wewe atumva ko jewe twoba dusangiye umugabo canke hagira ababimubwira akabimbaza canke nkavuga nakazi kawe niwasambura urugo rwawe birakuraba mugabo umutima wanje undyosha ati burya rero gumiriza hajya nyene ariko bana b'Imana bagore mufise abagabo batarabi wanyu canke muri ku mashari mushaka bikigendeka morekura abagabo babandi mukaja mu buzima bwo kwizera Imana kubera Yezu niyaza bigusangamwo uzobabara imyaka yose mbese nta myaka bazaba bagiharura ariko ubuzima bwawe buri mu kaga k'imyaka itazoshira uri mu muriro udahera ndashimira Yezu naramutakambiye ku audio ya mbere muri Yakobo narababwiye ibyo nari nabivuze ko ndashimira Yezu kuko muri Yakobo ku audio ya mbere cyangwa ku video ya mbere niho tubona ngo ushaka ubwitonzi gusaba Imana rero ndashima Imana ko nasabye Imana umutima wanjyosha kuja mu bibi Imana ikaba yarampaye umutima umpindurira gukora ibyiza kubera sukwiyemera ndiko navuga ijambo ry'Imana kandi ni Yezu yampaye kurivuga kugira uwo ari we wese azonyumva azogira ukwizera ave mu byisi bimukwega rero byoba byiza
kureka kukwegwa n'iby'isi ugakwegwa n'iby'ijuru kugira uzibereho unezereranwe na Yezu Kristo. Ndashimira rero jewe Yezu ko yashoboje kuva muri izo ngorane. 15 maze ibyo byipfuzo bimaze kurema, ibyo byipfuzo bimaze kurema muri kuripfuza kuza gushaka umugabo w'abandi afise ubundi mugore cyangwa uri umugabo uri kuripfuza umugore w'abandi, birabyara igicumuro. Ngo bibyara igicumuro nacyo kimaze gushika mu butigu kikabyara urupfu. Haleluya! Ndagushimira Mana wowe wampaye kubivamo ntarapfa. Uzokomeze ufate ukuboko, sinzohave subira inyuma, nzohave nisanga. Oya Mana, ndakwizeye, Mana Yezu ndakwizeye ko ntazosubira inyuma. Yego bana b'Imana, murumva ko igicumuro rero bimaze kurenga ngo kica bibyara urupfu rero ugacupfira mu byaha, ukazocuca mu muriro udahera. Abandi hari abavuga ngo abantu bamwe bigisha amaterabwoba. Tugomba kuvuga ukuri kugira uwo ari we wese abyumva bohoke, kuko Yezu umwanya uwo ari we wese arakubita inzamba wisanga usigaye mu isi canke upfiriye mu agisita zoba ari karaba mu isi, canke uzoca ukubitwa kw'ikidodo ku nguvu. Mana ndaririra abanyabyaha bagiye kuzosigara mu iyi si canke bazopfira mu ngorane Yezu adutwaye. Mana nukuri bana b'Imana, nyamara nimuhunge uburake bw'Imana, muhunge umuriro wimirije kwaka, muhunge kandi Imana yonyene irabitwereka ko bigiye kuba. Murabibona ibimenyetso byose Yezu yatubwiye, nta bisigaye kwa nukuri bana b'Imana. Nimuhunge cyangwa se duhunge. 16 twavuga ngo nimureke kuzimira bene wacu nkunda, bene wacu nanje Paul umusabyikazi w'Imana nzima ndabivuze, bene wacu nkunda, bene wacu munyumva, nimureke kuzimira. Ariko mwebwe munyumva kumbure muri mugabo gusa mu maaudio benshi muri kwinjira ku bwishi. Ndabishimira Imana. Nabandi nabo binjira bavuga ati yo umukozi w'Imana araho avuga neza, reka mukaca muja muri box mugaca mumbwira ibibazo byose mufise. Bana b'Imana, Petero yabwiye cya kimuga ku irembo rya Mwiza, yabwiye cya kimuga cyariko kirasaba amafaranga. Petero avuga ngo nta feza n'inzahabu dufise, mugabe icyo dufise mu izina rya Yezu Kristo turakiguha, haguruka utambuke. Haleluya, amen. Nanje Paul umusabyikazi w'Imana nzima, ayo mafaranga musaba canke amadolari ntayo fise. Ibyo Yezu yampaye gutanga ni birimo ngaha, ni jambo ryiwe ambwira kubwira bene wacu, nkuko na Yakobo bavuga ati bene wacu nkunda. Rero nanje bene wacu nkunda, Yezu Kristo akwipfuriza ko uva muri ibyo byaha urimo, kareka kujana n'ibyisi. Babandi baca bava mu magurupe bagaca bavamwo bakareka kunyumviriza ngo nabimye amafaranga. Kizima ndiko ndatanga ijambo ry'Imana. Yezu Kristo ntazokubaza, ntabwo uzobwira Yezu ngo Zipora naramubwiye ngowe mpangayitse ngo amfashe aranka kumfasha. Ibyo Yezu ntacyo uzobimubwirako. Gusa nzokubwira Zipora ntiyakubwiye ijambo ry'Imana ryari muri Petero. Zipora ntiyakubwiye ijambo ry'Imana. Zipora ntiyakubwiye ibyo namweretse ko nzotwara ishengero benshi bagasigara barapfa bahangayika. Nama nabivuze n'ubundi ntajya ntirahera. Rero
hunga irukangira muri Yezu Kristo nutahunguraka. Ndibuka mu minsi ya era ndota isi yose hirya no hino aho nabonesha amaso hose hafashwe hariko haraka. Mbwira abantu ati nimwiruka duhunga, nimuve mu mazu duhunge, murahira mu mazu. Nibone umwana, nabona umenga n'umwana mutoya, mbona n'ubundi muntu umwe, ntabwo nabonye abantu benshi bahunga ngo banyumve bahunge. None nanje yo ndiko ndavuga ubutumwa bwiza nsemerera ati nimuhunge nimushaka kunyumva, ahubwo bamwe mumbwira ibibazo by'amafaranga mutazi nanje ko nibereye mu bibazo byanje, nkaba ijambo ry'Imana mukanka kuryumva, mugaca mwamara mu kwezi cyangwa iminsi mugaca mugira left mukava muri groupe, mu magurupe mwanka kunyumva. Igikuru jewe Paul Musabikazi w'Imana nzima nuko mba natanze ubutumwa bwiza nkuko Yeza bishaka. Abandi ngo mufise amatelefone matoya, abandi ngo agatelefone ngo ngurira telefone bana b'Imana, abantu ba murenga igihumbi no bagurira amatelefone nkabakwiza kwera mu telefone. Mbega jewe nyimba no banjura amatelefone n'abayacura yose nibo yaronka. Hubwo senga ibinyana Petero atwigisha, ni Petero ni Yakobo, ibi atwigisha tubifate nka nkama, duhungira muri Yezu Kristo, tureke kwiruka n'ibyitunga, tureke guhemuka mu bukristo bwacu dukomere. Ijambo ry'Imana ntabwo umuntu riri murambira kumva, komeza igihugu jari igihe rirenga numvirije jenda visi umupatiri wo mu Rwanda nkunda kumva bamwita nde ndamwibagiye. Hanyuma ndafise no muri Radio Maria abapatiri bashira mu ijambo ry'Imana. Hari n'igihe umupatiri w'i Burundi mukuru wa Radio Maria uwo bita Desire Bireye hari igihe ashira mu ijambo ry'Imana, tugaca tubona nk'undi mupatiri wo muri Norvege canka ahandi yarishize mu gihe uwo munsi. Hanyuma Ladislas umupatiri wo mu Rwanda yitwa Ladislas ndamwumviriza nkaca numviriza. Hari n'igihe mbona n'andi irindi jambo ry'Imana rivuye mu bandi ba lokorese cyane hatandukanye, kubera ndiko ndoza amasahani mba ndiko ndumviriza hano kuri WhatsApp ijambo ry'Imana cyane kuse kuri YouTube. Hari aba numva bamwe badusebya cyane batavuga neza cyane nkamenya ko hari nabo mbere mbona Imana yambwiye ati uyu munsi uza kumva ibi nibi bitari byiza. None je Yezu hari gihama n'ibintu biri special yanyibwiriye nabibabwira bamwe cyane bamwe nkaza kubivuga mwagize amarefite mwagiye nakazi kanyu, ariko ndipfuza ko wowe unyumviriza ntituze tuburane mu gusanganira Yezu. Rero jewe nta mahera yo kuba hafise, ariko icyo afise ni ijambo ry'Imana Yezu Kristo nta kugira ndaguhe haba mu ndwi gatatu haba mu ndwi gatanu, uko Yezu ashoboza niko ndabikora. Reka tubandanye. Tugeze kuri 17, ariko aka 16 bana b'Imana reka nongere ndagasubiremo. Nimureke kuzimira bene wacu nkunda, nimureke kuzimira bene wacu nkunda. 17 ingabirano nyayo yose n'ingabire ibushitse biva mu ijuru, ngo biva mu ijuru. Ingabirano nyayo y'ukuri bushitse iva mu ijuru, bikururuka biva kwa data yaremye icitwa umuco cyose we aho ari hatigera haba amahindagu, ntihabe n'igitutu gitewe n'uguhindagurika kw'ibihe. Aleluya, amen. Ngwingabirano nyazo ziva mu ijuru ku Mana. Ngwimana yonyene yaremye umuntu canke yaremye ibiri kwisi byose. Mu ijuru ngo nta guhindagurika kw'ibihe. Mu ijuru ni heza cyane. Abazoba mu ijuru tuzoba tunezerewe, kandi niko kuri. Iyo Yezu yabishatse mu mwanya wo kuba ndaraba iby'ijuru,
ndabona neza ko mu ijuru abatifuza ijuru baragowe bazohomba byinshi. Rero twifuza uwo muco wo mu ijuru, wowe mu ijuru hazokwama habona hameze neza, bitameze nk'amatara zima. Umva ndababwire, ahantu ndiko ndategurira amavideo ni muri salo, ntabwo ari cya cyumba cy'Imana nahora nteguriramo inyigisho kubera amatara yarazigiye. Hara umwana mutoyi akunda kubicokoza, none rero byarazigiye, bindindiriye kuronka amahera nkahamagara ababizi bakabikora, nkongera kuza ndategurira hahandi. Mugabo akazi k'Imana ntigahagarara. Murabona Bibiliya ugiye hose naho hoba ku musozi canke mu ishamba, novuga ubutumwa bukagushikira. Niyo mpamvu rero naje gutegurira ngaha. Rero mugabo ngo mwijuru amatara ntazigira, oya, canke nibagucira kwa amazi n'amatara, oya, hama hari umuco mwiza. Ariko murumva abantu tuzoba mwijuru tudahiriwe kweri, kuki wowe utipfuza kuja? Nimba ubyipfuriza mugenzi wawe, bajya bose b'abagenzi bawe, baha ubutumwa bwiza, ubaha ubutumwa bwiza, bubagereko bipfuze, ngo dusabe inema yo kwipfuza ijuru. Ngo Yezu arurira mu ijuru, dusabye inema yo kwipfuza ijuru. Bikira Mariya aranahazwa mu ijuru, dusabye inema yo gupfa dukunda Imana. Bikira Mariya ajanwa mu ijuru, dusabye inema yo gupfa dukunda Imana. Bikira Mariya aranahazwa mu ijuru, dusabye inema yo gushirika ubute mu bikorwa byiza bizotugeza mu ijuru. Bana b'Imana, turabandanya kumarira 18 havuga ngo 18 nkuko yabishatse yaratwibarukishije ijambo ry'ukuri. Ngo nkuko Imana yabishatse yaratwibarukishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'abambere mu biremwa byiwe. Ngo kugira ngo tube nk'abambere mu biremwa byiwe. Ngo nkuko Imana yabishatse yatwibarukishije ijambo ryayo, ngo kugira tube abambere mu biremwa byose. Tuba abambere abantu mu isi, mu biremwa byose turabambere. Mugabo ibikoko, imbwa, impene n'ingurube n'ibindi ni bikoko nyene. Mugabo twebwe Imana yahaye ubwenge, gushishoza, kumenya. Ubwenge nimba twabucuritse, sinzi ingene abantu dusigaye twarabaye. Akarorero, bana b'Imana, ninde arabona isake yurira isake nkayo? Ninde arabona imbwa yurira imbwa nkayo? Canke nimba ari impwerume yurira impwerume nkayo? Ninde arabona imbwakazi yurira imbwakazi nkayo? Ninde arabona? Nshatse kuvuga, birababaje kubona umuntu, umugabo arongora umugabo nkawe, umugore akarongorana n'umugore nkawe. Mugabo inkoko isake ikabitokurira isake, ahubwo yurira inkoko kazi. Imbwa ikaba itokurira imbwa, imbwakazi zose, imbwakazi reka mbese imbwakazi kabitokurira imbwakazi nkayo. Ihosi canke singami y'ingabo ikabitokurira ingabo nkayo. Mugabo abantu Imana yaremye mbese bikaturema mu ishusho ryayo, twaracurama ubwonko, turacurama mu mitwe. Hahandi twabonye ngo bimukwegera bikamuryosha. Imitima yacu ibyaha bituryosha gukora ibibi. Umugore umutima wiwe ukamuryosha kumva ko akwiye gutora umugore nkawe. Mwumva abantu b'Imana, mwumva abana b'Imana, abantu tutasaze. Rero gusasa abantu bose, ariko abagira ibyo sinibaza neza, sinzi. Imana tubabarire kuko
niko bigomba kumera mu minsi ya nyuma. Uwo umuhiga n'uwobona ko ibyo Yezu yavuze ari byo biriko biradushikira, hanyuma tukamenya nyene twohunga ibyaha. Nayo ubundi mu isi ibintu birakomeye, reka tugeze ngaha ariko turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.